Sangwa amahoro nshuti mukunzi wo bandanya kubana natwe ngaha kuri no mboneshakure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Ntunyemerere nkuhe kaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye naho udukurikira uherereye. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nyemerera nkuhe mwaramutse neza ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanye nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya, igihugu ca Tanzania. Mwese ndabakengurukiye cane ngaha kuri no mboneshakure tubagezako amakuru ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'agateka kazina muntu, mu gisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bigiye bitandukanye. Umwanya nk'akayunguruzo cange umutego. Abantu benshi baramaze kumva havugwa ngo umwanya ni wo mucamanza mukuru cange ngo ibihe biha ibindi. Abandi ngo nta kinanira igihe, niko kwiyumvira ko ibintu biriko biraba mu gihugu cacu c'u Burundi. Umwanya ndetse kuba umucamanza mukuru tuzohava dusanga ari kandi akayunguruzo kuri bamwe cange umutego ku bandi. Umwanya nk'akayunguruzo. Ndavye ibihe igihugu turiko turacamwo duhereye hafi mu mwaka w'ibihumbi 2005 dusanga umwanya warabaye akayunguruzo mu bihe bitandukanye no mu migwi y'abantu itandukanye. CNDD FDD iza muribuka abaje bayihagarariye hariho Simon Nyandwi, Rajabu, Jeremy, Manase, Niyombare n'abandi. Reka ngeze aho n'abandi ariko abo bose tudondaguye n'abandi tutavuze nta muntu n'umwe acibuka ko bigeze babaho. Ivyo bitwereka ko muri CNDD FDD hariho akayungiro kayungurura abantu, bamwe basohoka abandi basigara. Aha ntawoja kuvuga icatumye umwe wese asohoka kubera umuntu yohava asanga yihenze, ariko murabona yuko hariho ibihangange bitananiye igihe. Tugiye mu bantu batavuga rumwe na leta bo duhere mu mwaka w'ibihumbi 2010 muribuka ADC, Ikibiri, CN, Redi, Forum Citoyenne ndetse n'izindi nani. Ingene zavutse n'ingene zahagaze cange zataye akanovera kazo. Bamwe muri bo baragosowe, abandi barirukanwe n'abasigaye ntawukibumva. Abo ntituvuze n'abahisemwo kwishikana bakibagira amajambo bahora bavuga igitondo n'umugoroba. Benshi muri bo ntibananiye igihe. Umwe wese arashobora kuyungururwa n'umwanya. Umwanya nk'umutego. Umwanya warabaye umutego ku batari bake cane abagosowe cange bakirukanwa bahorwa ukuri. Umutego abantu bawugwamwo mu gihe baja mu bintu hari indyarya, ari bagatumwa, babaye ibihemu, banda ndende, eka n'ibindi vyinshi bituma batumvikana n'abo basangiye urugendo. Aha umuntu yoca yibuka ukuntu bahora bavuga ngo urashobora guhenda umuntu umwe ibihe vyose, ariko ntushobora guhenda bose ibihe vyose. Nemeza yuko aha baba baguye mu mutego w'umwanya. Umwanya urakomeye gose. Hariho n'abavuga ngo iyo udasoneye umwanya nawo ntugusonera. Aha nizera ko abahuruduka, abatiyumvira mu gukora ivyo bifuza na cane bibagira inkurikizi zishoboka muri kazoza ko bohakura icirwa n'impanuro zikomeye. Umwanya wo umuntu wese arashobora kugwa mu mutego w'umwanya. Ese umwanya woba umugenzi wawe gute? Aha ni ukwibaza ni ibiki vyotuma umwanya utakuyungurura cange ngo ugutege. Iki ni ikibazo kiraba buri muntu wese kuko nta muntu muzima yokwipfuza kuyungururwa cange kugwa mu mutego w'umwanya. Iki kibazo kirahambaye, umuntu wese akwiye kucibaza. Ngerageze kwishura ingingo nke muri nyinshi zishobora kukurinda ku mwanya uguhinduka. Ica mbere ni ukugira umutima runtu. Uwufise umutima runtu yiyumvira abandi. Nta buryarya, nta ruhendo, nta ruyeri, ntiyuhurana, ukuri niko kumuranga. Ica kabiri kubaza misi yose umutima kama.
Aha bituma umuntu wese ico agiye gukora canke kuvuga yishira mu kibanza c'uwo agikoreye canke akibwiye uko yocakira canke yomererwa. Aha niho honyene ushobora kumenya ingaruka y'ivyo ukora canke uvuga. Ibi ni bibiri gusa muri vyinshi vyotuma umwanya utakuyungurura canke ngo ugutege, maze ukaguma ku rugendo n'abo muri kumwe iminsi n'iyindi. Tubibutse za mvugo, umwanya niwo mucamanza mukuru, bihe umwanya ntakinanira igihe. Nawe ukagira ubuntu n'umutimanama wamujenama, umwanya uzoba umugenzi wawe imyaka yose. Tuzirikane tube abagenzi b'igihe. Nayo kandi mu makuru hariko aravurwa mu gihugu c'u Burundi nuko urwaruka 130 arirwo rwashoboye gukora ikibazo co kwimenyereza mu kazi stage professionnelle biciye mu mugambi Ranshiha wa Miss Keri Ngaruko. Umugambi Ranshiha uje gufasha urwaruka mu kurwigisha kwitunganiriza imigambi, kurufasha kuronka aho rwimenyereza mu buzi butandukanye kugira rushobore kuhakura ubumenyi butandukanye nyene bugaruka kurufasha kwitunganiriza imigambi. Ibi vyashikirijwe na Miss Ngaruko Keri yatanguje uwo mugambi afadikanije n'ishirahamwe UNFPA n'ayandi mashirahamwe akorera ngaha mu Burundi. Kuri uwa 28 Mukakaro 2023 i Bujumbura. Miss Ngaruko yatumenyesheje ko bari bamaze indwi zibiri bari kumwe n'urwo rwaruka bariko barabategura ku bijanye no kuziganya be no kumenya uko bakoresha amafaranga baronka, kumenya imyitwarire bagira mu kazi, mu kibanza c'akazi, uko bashobora kuvugana imbere y'umukoresha, uko bokwitwara mu gihe habaye ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'ibindi. Kuri uwo munsi aho uwo mugambi watanguzwa icese, urwaruka rwakurikiranye izo nyigisho rugera kw'130 bakoze ikibazo co kwimenyereza mu kazi mu mashirahamwe agera kuri 19 asanzwe akorera mu Burundi. Abazotorwa bazokurikiranwa mu myimenyerezo y'akazi bazoba barimwo. Abatazoba batowe nabo uwuserukira ikigo Payeje yabatumiriye kuzoja kugerageza amahirwe yo gutorwa mu myimenyerezo. Nabo biteguriye guha urwaruka 400 kandi turizeye kubandanya iki gikorwa kenshi gashoboka. Umwe hari mu bakurikiranye izo nyigisho akaba ashinga intahe ko umwanya bamaze utapfuye ubusa kuko bahamenyeye vyinshi, n'uwutogira amahirwe yo gutorwa inyigisho yahawe azozikoresha no mu bundi buzi. Bwa Jidikayeri Erije yaserukiye ishirahamwe UNFPA mu Burundi yamenyesheje ko umwitwarariko wabo hari uwo gutera intege urwaruka mu bikorwa vy'iterambere. Ati twemeye kubandanya dushigikira ibikorwa vyiza nk'ibi vy'urwaruka. Ese uwo mugambi Ranshiha muwakiriye gute? Nimutwandikire. Nayo mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko i Nyiragongo muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo abateshejwe izabo bo mw'ikambi ya Kasenyi babayeho mu buzima bubi. Abo bateshejwe izabo ntibaronka imfashanyo n'imwe, ivyo bituma ubuzima bwanka bakaja no mw'ibarabara gusegerereza. Uwatabaje ni uwurongoye ikambi Adventiste Kasenyi aho avuga ko izo mpunzi zibayeho mu buzima bubi. Uwarongoye iyo kambi haratabaza agasaba imfashanyo. Iyo kambi iri hafi y'igisagara ca Goma mu mugwa mukuru wa Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Kubw'ibivugwa na Jean Claude Nguriye, impunzi zo muri iyo kambi ziramaze amezi menshi zitaronse imfashanyo na ntoya. Bariko bayerera mu mabarabara basegerereza, bakaba bashobora kugira n'ingorane nyinshi harimwo amasanganya yo mu mabarabara, gukubitwa hamwe no gufatwa ku nguvu bikorerwa abakenyezi n'abigeme. Turi ngaha kuva ku wa 27 Gitugutu 2022 ntiturigera turonka imfashanyo na ntoya, tubayeho mu buzima bugoye. Turasegerereza kugira ngo turonke ico dushira ku munwa. Abantu b'umutima mwiza nibo baduha ivyo dufungura, ariko abandi baraduturubika. Izindi mpunzi ziragira amasanganya mu mabarabara, abakenyezi nabo bagasambanywa ku ngufu. Ababuze ivyo bafungura barataha bakarara ubusa. Uko akaba ariko bivugwa n'umukuru w'iyo kambi. Ku kwirinda ko ibara rigwa, uwurongoye ikambi Adventiste Kasenyi hasaba imfashanyo amashirahamwe yo gufasha ndetse na leta.
ndetse yewe no kugarukana amahoro muri ako karere. Ikambi y'abateshejwe izabo Adventist Kasenyi iramaze guharurwamwo abantu 4 bapfuye bivuye ku nzara n'izindi ngorane nk'ubukene bw'amazi meza n'iyuzura ry'utuzu twa surwumwe. Abantu barenga ibihumbi 100 barataye izabo, abarenga 10 nabo baricwa bivuye ku bitero vy'urutavanako vy'imirwi yitwaje ibirwanisho mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo nk'uko vyatangajwe na ONU hagati mu kwezi kwa gatatu k'umwaka uheze.